Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Muri studio za RPA turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 25 ntwarane umwaka wa 2026 tunebutse yuko radio RPA madukurikiye muciye ku buhinga ngurukanomenyi kuri 3 akaburungu RPA akaburungu OB ingingo nkuru zigize ano makuru akaba arizi zikurikira. Userukira ishyirahamwe mpuzamakungu HCR mu karere k'ubuseruko bwa Kongo amesha ko ukutaronka ifungurwa ku mpunzi z'abarundi ziri mu makambi ya Murongwe na Rusenda bimaze kugira ingaruka zikomeye kuri zo mpunzi. Amesha ko warongoye ishyirahamwe HCR mu karere ko ishyirahamwe arongoye ritekanya gufasha impunzi mu bikorwa byo kwiyungunganya ngo byofasha gusahiriza imfashanyo bahabwa. Mana makuru twabiteguye. Imidogo ni yose mu bigisha mu mashuri yose muri komine ya Gisuru mu ntara ya Buhumuza bivuye ku mafaranga bari kubatozwa yo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD FDD. Bakavuga ko aya mafaranga batozwa bisa nk'uko bari kubasahurwa kuko atagitansi baheza bakaronswa. Nayo nkuko musanzwe mubimenyereye ku misi yose ya gatatu ni kiganiro okwisoko. Uyu munsi tugaruka ku kibazo cy'ubukene bw'intebe kikirangwa mu mashure atandukanye mu gihugu mu mpera za kino gice ca kabiri c'umwaka. Ana yandi ni mu Kansase muri mwimwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa reka n'amakuru cyahere muyavugwa mu mpunzi. Agatotezo ku mpunzi z'abarundi ziri mu makambi ya Tanzania karushiriza kurenza urugero muri kino ogihe mu ijoro ryo kuri uyu wa 24 ntwarane umwaka wa 2026 iruhande yuko bamwe muri zo mpunzi bari mu ikambi ya Nduta baraye baturatuzwa hari n'abahavuye basindikarizwa ubuzima bacimiswe imbugita abandi nabo barakubitwa barashaya. David Claude Mbananayo mwidonito. Tubabwira ko bamaze kudusezerana yuko minsi bazoshiramo n'amasasi bakaturasa mwari muvyumviye ko aho ni mw'ikambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania hari mw'ijoro ryo kuri wa kabiri igenekerezo rya 24 ntwarane uyu mwaka. Ijoro ryabaye rirerire kuri izo mpunzi. Amasoko yacu amenyesha ko intandaro ya vyose ari bamwe mu banyagihugu b'Abatanzania bo mu bwoko bw'abaha bari baje gusahura bimwe mu vyo izo mpunzi zitunze, hanyuma babonye bibataye kuba amazi niho baca bikora ku nsoresore zizwi nka banamugambo zisanzwe zikoreshwa cyane mu gutoteza izo mpunzi hamwe n'igipolisi ca Tanzania. Baca birara muri izo mpunzi bakoresheje amasasu, ivyuka bikorora mosozi, inkoni, eka mbere hari n'abacumiswe imbogita nk'uko amasoko yacu avyigana. Nukuvuga utuvugana ntawo harura abakomeretse abavunaguritse ntibo baharanga bashobore. Ibitaro biruzuye muri MSF haruzuye abenshi ni mugaha bazokira bazobimuga kabisa. Barashe abari bahungiye mu gipaca bamena mwara kimujeni imyotsi abana yabamena amaso abakuze nuko baca barengera kwizina mugabo wese basanzemwo muri nya gipaca barakubita baravunagura abandi batabaguza amabugita. Aha ibitaro muri MSF biruzuye no kubitaba bitoya haruzuye. Abarundi bagera kwijana muri abo bari bahungiye mu kibanza cegeranirizwemwo zimwe mu mpunzi kugira bazitahukane mu Burundi nibo bimaze kumenyekana ko bakubiswe barashaya. Harimwo 6 ubu ari ntere, hakaba harimwo n'abacumiswe imbugita, harimwo umukenyezi umwe yacumiswe imbugita ku kuguru uko amasoko yacu abandanya bishikiriza. Izo mpunzi z'abarundi zisaba makungu hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR gufasha kugira ku gatotezo gahagarare. Ubonye kuri leta takanze muri uko mudufasha kuko biragaragara ko kabisa Tanzania kidukuriye hasi mbere idano kutumara n'abazonka ntibazoboneka mu minsi uko bakabivuze kweri niko bagiye kubikora byabaye mutabira barabisubiriye. Mu by'ukuri twasaba makungu adufashe
barukura aha hantu kuko twapfiriye nabi turarira. Tubibutse ko ako gatotezo ku mpunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'igihugu ca Tanzania kamaze igihe kinini ibituma barara ntibuca. Muri kino gihe izo mpunzi zikabazwa nuko iruhande yo kubomorerwa amazu yabo no kubima imfungurwa kuri abo bose banse kwiyandikisha ku nguvu kugira batahukanwe mu Burundi hageze naho basinzikarizwa n'ubuzima. Rakoze David Claude Mbananayo nababwiye mu ntango zano makuru ishirahamwe mpuzamakungu riraba impunzi HCR igisata cyo muri Republika y'Intwaro rusangi ya Kongo zimeza ko impunzi ziri makambi ya Rusenda na Murongwe zitakironswa ibifungurwa nkuko vyahoze naho batavuga igihe izo mpunzi zimaze zizafashishwa ivyo bifungurwa nico vyavuye ko Ali Mahamat aserukira HCR mu karere k'ubuseruko bwa Kongo amesha ko imaze kugira ingaruka zikomeye kuri izo mpunzi kandi ko haheze igihe batabaje aho bakorana kugira iyo mfashanyo y'ifungwa yongere iboneke ibara ritaragwa muri ayo makambi. HCR ngo itekanya no gufasha impunzi mu bikorwa byo kwingunganya byotuma bashobora gusahiriza imfashanyo bahabwa no mu gihe itabonetse ntibisubire kumera nk'uko biri muri kino gihe. Kurikira Ali Mahamat aserukira HCR mu karere k'ubuseruko bwa Kongo. Concernant la rupture d'assistance alimentaire, c'est vrai, nous travaillons en étroite collaboration avec kubijanye n'ihagarikwa ry'imfashanyo y'ibifungurwa n'ivy'ukuri turiko turakorana hafi cane n'ishamwe mpuzamakungu ryishinze ibifungurwa ku isi PAM ari naryo risanzwe riha ibifungurwa izo mpunzi. Twebwe nk'ishamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR turazi neza ko iyo mfashanyo y'ibifungurwa yahagaze kandi byateye ingaruka zikomeye kuri izo mpunzi. Turiko turabikurikiranira hafi dufadikanije n'abandi dukorana bose. Tumaze indwi nyinshi dutabaza ngo haboneke imfashanyo zihuta kugira ntihabibara muri ayo makambi. Tuguma dukora ibishoboka byose kandi turizera ko tuzobona uburyo bukwiye bwo gukemura ico kibazo. Ku kibazo kijanye n'ingingo zo kurokora ubuzima bw'izi mpunzi murazi ko kuri twebwe ari co gikorwa dushira imbere. Twarongereje inguvu mu gusaba imfashanyo kugira dushobore gufasha izo mpunzi mu iteka rya kiremwa muntu wese. Birahambaye cane kuri twebwe kubona impunzi zironka ibifungurwa, amazi meza, aho kuba hamwe n'iyindi mfashanyo yose ikenewe kugira ubuzima bubandanye. Uretse imfashanyo yihuta turiko turanategura imigambi yotuma impunzi zishobora kwitunganiriza ubwazo ubuzima kuko murazi ko zimaze imyaka myinshi ziri hano kandi ntizishobora kubeshwaho ibihe byose n'imfashanyo gusa. Nico gituma dushaka kubafasha ngo bigenge. Turiko turaraba ukuntu hoshigwaho imigambi y'uburimyi, y'ubworozi hamwe n'ibindi bikorwa byo basahiriza bagashobora kwibako mu bihe bitoroshe. Iyo migambi izofasha impunzi kuronka ubumenyi bushasha, kwirimira bimwe mu bifungurwa byabo no kwinjiza amafaranga bitume bagabanura kubeshwaho n'imfashanyo gusa kandi bashobore no kubaho mu iteka ryabo. Turiko dukorana n'amashami atandukanye kugira dushike ku nyinshi ibereye muri iyo nzira. Et à préserver leur dignité. Nous travaillons avec les agences spécialisées pour trouver une solution dans ce sens. Kungorane impunzi zo makambi ya Rusenda na Murongwe zifise mu bijanye no kwivuza hamwe no gusomesha abana ishamwe HCR zemera naho nyene ko ivyo vyategezwe gukorwa atari ko bimeze kubera ingorane z'uburyo n'umutekano muke uri mu karere izo kambi zirimo. Ali Mahamat asigura ko bafasha uko bashoboye muri kino gihe ariko ko bariko barakora ibishoboka kugira abana bose bige uko vyategerezwa n'abagwayi bavugwe banaronswe imiti. Uyu munsi HCR yemera ko Ikenya kubijanye n'ishure no kuvugwa naho habayeho kugabanuka k'uburyo turabandanya dushigikira ariko uko dushoboye igisata c'amagara y'abantu n'igisata c'indero kuri izo mpunzi ziba mu makambi. Impunzi zashizwe mu mugambi w'igihugu janye n'indero co kimwe n'abanyagihugu baha zirahabwa nazo nyene uturusho dutegekanijwe harimwo nko kwiga ku buntu mu mashure y'intango. Ariko kubera ingorane z'uburyo abigisha bagiye barahagarika imirimo, hanyuma hari n'abanyeshuri benshi bavuye mu mashuri. Ibyo turabibona kandi turiko turabikorerako. Turiko turasaba ko hozanwa abarimu ba leta kugira bitume impunzi zinjizwa nazo mu mugambi wa leta ya Kongo
ujanye n'indero. Ku by'amagara y'abantu dukorana n'amashirahamwe akorera muri ico gisata. Twabandanyije dufasha impunzi mu bijanye no kwivuza, ariko naho nyene dufise ingorane zikomeye z'ubukene bw'amafaranga. Nivyo koko nta miti ihari, hari n'ingorane z'umutekano muke mu karere ayo makambi aherereyemo, ariko twebwe hamwe n'abo dufashanya imirimo, yaba amashirahamwe mpuzamakungu, yaba ibigo vya leta bikorera muri ako karere, turakora uko dushoboye kugira izo mpunzi zishobore kuvugwa. Naho turi muri ubwo bukene bukomeye bw'amafaranga, turagerageza uko dushoboye kugira impunzi ziri mu makambi zivugwe n'abana bashobore kubandanya ishuri. Ivyo HCR ibishikirije inyuma yaho impunzi zo makambi ya Murongwe na Rusenda zitabarije ko zigiye guhonywa na Kigoyi, kuko mu kiringo cy'umwaka urenga zimaze guhabwa ifashanyo z'ukwezi kumwe gusa. Abana benshi ntibaciga kuko ishirahamwe ryahora ribarihira ryabihagaritse. Mu byo kwivuza naho bamaze amezi menshi atamiti baronswa. Mukanya turabandanye n'amakuru twateguriye. RPA tubandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'imibano. Abantu barenga ibihumbi 200 nibo bakozwe ko nibiza biterwa n'indagurika ry'ibihe mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi. Muri abo abarenga 400 bahavuye batizabo, aho mbere muri kino gihe bakeneye ifashanyo yihuta nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho abimukira OIM mu funyafunyo y'igifaransa. Watari kwizera aratubwira muri donito. Bose hamwe abo bantu bakozwe ko n'iryo hindagurika ry'ibihe bagera ku 2,907. Uretse ko benshi muri bo amazu yabo yabomotse, ibirimo bikononekara, abagera ku 406 bahavuye batizabo bungururiza mu yindi mihingo kuko batakigiraho bakika umusaya. Nkuko tubisanga mu cegeranyo c'ishirahamwe gitaho abimukira OIM cyashizwe habona kuri wa 24 ntwara n'umwaka wa 2026, abakenyezi bibungenze, abonsa, abana bakiri bato, abagendana indwara za karande, abatama n'abatamakazi bari mu mirwi yasinzikajwe cyane n'iryo hindagurika ry'ibihe, mbere bakeneye n'imfashanyo yihuta. Byongeye intara nka Buhumuza, Gitega, Bujumbura ziri mu zakozwe ko cyane n'iryo hindagurika ry'ibihe, aho mbere zimwe muri zo wasanga zaguyemo imvura irimo urubura. Kubwa OIM rero iyo mvura igizwe hanini n'urubura ni nayo yatumye hanini nyinshi muri iyo miryango itizabo. Amakomine yasinzikaye kurusha yandi kubwa OIM agera kuri 4. Aha twovuga Muramvya, Cankuzo, Rumonge na Mpanda. Uretse amazu abantu babamwo yagiye arabomoka, ishirahamwe OIM riranamenyesha kandi ko n'inyubako rusange zitasigaye inyuma, harimo amasengero, ibirasi by'amashure, inyubako z'amakomine, hatibagiwe n'imirimo itari mike yavuye itwarwa n'amazi cyane, iyindi irononekara, mbere bice bishira mu kaga imiryango itandukanye muri kino gihe itacyoroherwa kuronka icyo ifungura. Iyo mbere ikaba ari nayo mvonya mukuru ituma ishirahamwe OIM rivuga ko hakenewe imfashanyo yihuta kuri iyo miryango yahuye n'ivyo biza kugira bikunde kandi bayifashe kwiyungunganya no kubandanya ibaho naho bitoroshe. Watari kwizera. Tunanize ari makuru mu gisata kijanye n'amagara y'abantu, guhereza imiti ikinga ku bantu basanzwe babana n'ugwaye indwara y'igitundu biri mu buryo butatu bukoreshwa mu gukinga ko iyo ndwara itokwiragira. Urongoye umugambi w'igihugu jejwe kugwanya igitundu n'imibembe yabishikirije ku munsi wa mbere mu gihe hariko hategurwa ibikorwa byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wo kugwanya igitundu wahimbajwe kuri uyu wa kabiri. Muganga Senzerugeze Joseline amesha ko muri ubwo buryo bwo gukinga bakoresheje imiti bahera ku bana bato, abasaza hamwe n'abafise izindi ndwara. Ni indwara idashaka yibonekeza ubwo nyene, irabanza kumera nk'iyubitse imigere y'ipirabwirirana mu mubiri, hanyuma gushikaho umuntu yanduye iyo migera ashobora gushikaho asinzikara. Iyi ndwara kandi umuntu ashobora kumaze gushika mu mubiri ukagwirirana, navyo bimenyetso bikaza, umuntu aragwara agasinzikara. Kandi n'indwara iri mu migera yica cyane, itishe ikasigira umuntu ubumuga. Hari uburyo butatu bwo kuyikingira. Bwa mbere ni gutabariza ubugwayi kare, ubugwaye abari hafi yiwe bakamuvuza kugira ngo ntabandanye arandagata ya ndwara. Ubwo burajanye na ya mico myiza yo kureka gukororanira. Mwarabonye ko mu gihe hari izindi ndwara gaca mu bihimba by'irehemero, hari ibikorwa kugira ngo umuntu ntakororere ku wundi. Bijya birafasha cyane cyane kukorora, ntakororere
ahera gutyo yifuke ku munwa bikenewe yakoresha n'agafukamunwa kugira ngo ya twabute dutaruka ntituje kure. Ukwikinga bwa kabiri bifatiye ku rucanco, gucandagisha abana kugira ngo bikinge naho bogwara ntibagire ibara ry'igituntu irasinzikaza cyane. Hanyuma kandi hariho n'uburyo bwo gukoresha imiti yo gukinga. Imiti dukoresha mu Burundi ni imiti banwa kuwukuze rimwe ku munsi ukwezi kose. Ku mwana ari munsi y'imyaka 13 hagati y'imyaka 2 na 13 arinwa amezi 3 kuko agenda arasimba mu ndwi anywa gatatu. Ariko ku bana bari munsi y'imyaka 2 turacakoresha ya miti yo gukinga anywa amezi 6. Mutino niyo bayinywa ryari. Gukoresha imiti tubikoresha ku bantu bagiye hafi ya wawundi akorora agakorora arundikiye imigera mu mpema hemye, kubagiye hafi yiwe. Harasigaye hinga bugira gatatu niwe hasigaye kuwugwaye kuwumva akamubakiye mu mubiri ntabagikinze ingwara ashobora gukinga kuremba kugira ngo nitwamuha imiti azokire kare no gukinga ingaruka mbi zishobora kuva ku kwivuza tebye ku bamaze kugwara. Kandi uwo acafasha no gukingira abandi mu gushira mu ngiro bya bindi byo gukinga kurungika imigera mu mpemu ayirungika kure agakorora yifuse. Mu Burundi kuri uyu wa kabiri nabwo bafatikanije n'amakungu mu guhimbaza uyu munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ingwara y'igituntu. Ibirori byabereye mu ntara ya Bujumbura. Ikivugo cy'uno mwaka ni ndugwe twa mugina, ego turashobora kurandurana n'imizi indwara y'igituntu. Ndugwe twa mugina, muganga Emmanuel Nizigimana yaserukiye umushikiranganje w'amagara y'abantu yamenyesheje ko muri imyaka 2 iheze ibitigiri by'abandura igituntu byiyongereye. RPA turabandanya n'amakuru twateguriye ingingo yuko umurundi wese afise itongo canke inzu ategezwa kuba yarishe amahera yo guhinduza urupapuro ndangatongo rwayo kugira mukorere ugwizewe kugenekerezo rya 30 ndamukiza umwaka wa 2026. Ibandanya kunegurwa n'imigwi itandukanye y'abarundi. Mu ishami Parseme bavuga ko iyo ngingo yategezwa guhabwa umwanya ukwiriye kugira abarundi basiguriwe ndetse n'ubuyobozi bujejwe by'amatongo bukabanza kwisuganya. Kurikira Faustin Kumana arongoye ishirahamwe Parseme. Ubwa mbere twagira twibutse ubushiranganje butungane na leta ngo urupapuro n'urupapuro ruhambaye mu buzima bw'umuntu no mu miryango. Urupapuro rwerekana ko umuntu ari wenyene itongo, ari wenyene parcelle, ni ikintu gihambaye mu buzima bw'abantu, ni ikintu cyo kwitonderwa. Ugira kabiri gutanga ihangiro ry'itariki 30 zo kwa kane mu kwezi kumwe kugira abantu bitunganye kuri ico gikorwa amahera abe yabonetse atawirengagiza ibihe igihugu kirimwo na leta z'igihugu kirimwo. Mu kwezi kumwe ikintu gifite gusaba miliyoni angahe umuntu akaba yahejeje, nibaza yuko ari kuraba neza kuko ivyo bintu bishobora kuzana karambaraye. Ubwa mbeho nitwibagira ico kigo cy'itelefonsiye ubube gito bwakibayemo, amanyanga yakibayemo, ibiturire, kwiba impapuro, kuzitakaza. N'ubu twumva ngo hari abari barategeza kuronka impapuro ndangamatongo biyagije ngo batarazironka. Ikintu kimwe amanyanga cyangwa amatrafika abantu basanga basora impapuro atari gwabo akagira gute ko parcelle atari gwabo. Ibintu byabaye ni ibintu tisoni. Hanyuma ikindi naco hari amaparcelle cyangwa amatongo usanga akiri mu matati, ngo asanga iyo original yitwe n'umuntu muri iyo parcelle ugasanga kumbiri mu matati iri muri ibi masentare bigiziki, ugasanga ni ibintu bishobora kuzana ingorane. Hamba tutibagije ko igihugu naco cuzuyemo abasuma, abanyabiturire. Icyo gihugu cyo kirimo abantu baranzwe n'ibiturire, nta kantu ko kwiyumvira. Hanyuma ikindi umwanya wo kurondera ngo umuntu utuma ngo aje kuhakubera mandateri muje kwa noteri kumure nturi hafi, uri mu mahanga, uri muri voyage, uragwaye, umuntu wizera kwitongo kwari waja kubigukoreshereza agira gute biro ubwo nyene kuco mubona abashobora ko ari muntu natujya batari hafi. Ivyo bintu ni ibintu bashobora gutanga mu kwezi kumwe byiruke ku muvuduko guwa atakindi turatuzabira. Nukuri twagira dusabe iyo dati banze ihagarare, bavyigize inyuma gatoyi
umugambi wo guteza imbere ibintu bikaja mu buhinga bwa none nta byanse mugabo n'ibintu byo kwitonderwa. Faustin Ndikumana avuga ko ico gisata kiyaje amatongo ubwacu gikeneye gusubirwamwo ibibazo biriyo bikabanza kuhava imbere yuko bagisaba gukora igikorwa nk'ico. Kongere dukurikire Faustin Ndikumana. Umugambi wo guteza imbere ibintu bikaja mu buhinga bwa none nta byanse mugabo n'ibintu byo kwitonderwa. Hanyuma habe daboro gusigura neza uwo mugambi, hanyuma ikindi habe kwanza kwa nico bita audit. Mbega ubu mu kigo bisanzwe bimeze gute? Ingorane zo nyine zigisanzwe abatara nka parcelle barasanzwe cyangwa baragize gute? Audit hajya muri titre foncier ngene yifasha no muzi. N'amanyanga ariyo n'ibituri ngene bimeze. Hasoke audit itwereke situation babanze banakosori uko kutagushiramwo ngo buya bwa none mbwa abantu bakimeze kwa kundi system ngifunctiona kwa kundi ni hahandi habanza bena twandoro dressima batubure batabure kumbure gutabongera experimentation ku matitre mashasha batangure matitre basha abaje gusaba mashasha babitangure buhoro buhoro hama kubakera byitondegwe hagene hari mice ku mice hagiposeze quartier par quartier ti haramuke wanakazora mu kigwinarazo mu uyu mugwi bitondibe mu muco ugaragara mugaba abantu n'ibihumbi bihutira ngo bagihe ingwatwa ya original ahantu impapuro zanyu zitakara zikata mbe uwo yitwara kazago ngo ntayo watanze gutwaye buze gutwagize iki ahantu zigize imizinyuruzwa ari original abantu boje batagwiki ibyo nituvuga abantu batavuga ngo je naratanze ngo rire yanjye ngo sinayibonye ngo sinagize iki induru zikaduka abantu mwagu murundi n'agatongo kiwe murazi ubukene buri muri iki gihugu. Iyo ni procedure gutwara amezi umwaka bikagenda buhoro buhoro abo bigeze ko bigenda bukebuke tugashikira ihangiro atandurimo atasekibazo bishobora atabibazo bishobora guteza. Nanabwiye mu ntango zano makuru amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 niyo ariko atozwa abigisha mu mashuri yose yo muri commune Gisuru mu ntara ya Buhumuza. Amafaranga akabagenewe kubaka ingoro mugambwe CNDD FDD mu yo ntara. Ivyo abigisha babona ko ari kubasahura na rijya atacemeza baguha kandi bakayaka n'utari mu mugambwe CNDD FDD. Batazana iburo atubwira ingene byifashe. Bamwe mu bigisha bo muri komine Gisuru intara ya Buhumuza baganiriye na RPA bamenyesha yuko batewe n'ubwoba n'amafaranga bariko baratozwa agasakisaki yo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD FDD. Uyu mwigisha avuga ko umwe wese ariha amafaranga 5,000 umuyobozi nawe akariha amafaranga 10,000 bababwira yuko arayo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD FDD. uvuga umudesisi mu 4,000 hanyuma umudesiti 5,000 umuyobozi 10,000 kuduga bivananye n'urugero uriko kuko tubwira yuko ari amahera y'umugambwe ngo yo kubaka permanence y'umugambwe muri Buhumuza. Igiteye ubwoba abo bigisha nuko abayobozi b'amashuri bababwira yuko utazoyatanga bazoca babahindurira akazi bakibaza nyene bazoba ico gihano kandi atakosa bakoze. Abo bigisha bakavuga ko amafaranga bategetswe kuza barayatanga buri gice c'ishure nk'uko bivugwa n'uyu mwigisha. Tuyatanga buri mezi 3 n'ubu turarihishwa amezi 3 kuva mu kwa mbere kwa kabiri no kwa gatatu ngaho naho twabameze nk'abikana none atubwira ati ubu twabahambita byo disciplinary turindiye twako baturungika muri mitako disciplinary kandi atakosa dufite. Abo bigisha rero bakabona ko ari inzira yo kubasahura narijya ayo mafaranga bayaha umuyobozi w'ishure uwo nawe ntabahe n'icemeza ko bayatanze. Ikindi kibabaza nuko ayo mafaranga atozwa abantu bose bakora mu bugenduzi bw'indero mw'iyo komine n'abatari mu mugambwe CNDD FDD bagasaba iyo ngendo yo kwama batoza amafaranga n'ibifungurwa ku banyagihugu ko yohagarara vuba bwango. Uruganda rwa RPA Misago Blaise Pascal aramutswa ubugenduzi bw'indero mu ntara ya Buhumuza kugira tumubaze ivyerekeye amafaranga ariko aratozwa ariko tukaba tutamurose kuri telefone yiwe ngendanwa. Arakoze Balthazar Miburo. Amakuru ya RPA murakurikiye muciye ku buhinga ngurukanomenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu B. Mukanya igice cya 2 cyano makuru. RPA
Numwanya wo kurikira iganiro kwisoko mu biganiro cy'uno munsi turiho kibazo cy'ubukene bw'intebe kikirangwa mu mashure atandukanye mu gihugu mu mpera za kino gice ca kabiri cy'umwaka. Mu mushikiranganje w'indero yari yemereye mu ntango z'umwaka w'ishure ko atamwana azosubira kwicara hasi cyangwa ngo yicare nabi mu ishure. Kwisoko murishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo. Kwisoko ni ikiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Guha uburenganzira umunyeshuri wese kwiga mu buryo bwiza niryo hangiro abategetsi b'u Burundi bari bihaye biciye mu mugambi zero enfant mal assis, ko atamwana n'umwe yoba acicara nabi mu ishure. Abanyeshuri n'abarezi bakaba bari biteze gusubira koroherwa mu mashure yabo, ariko yamara amezi atari make araheze iryo hangiro rishizwe ahabona. None mu mashure vyoba vyifashe guto no munsi, abakorera mu gisata c'indero boba bibaza iki kuri iyo mvugo itigeze ija mu ngiro? Inyishu kuri ivyo bibazo ni muri kino kiganiro kw'isoko co kuri uyu wa 25 Ntwarante umwaka wa 2026 mu kagishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo. Kazi umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2025 ushira 2026 zorangira atamwana n'umwe yicaye nabi mu ishure, ico bise mu gifaransa politique de zéro enfant mal assis en classe. Byashikirijwe n'umushikiranganje w'indero François Habyarimana igenekezo rya 17 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 Gitega, imbere y'abamustanteri abajejwe indero mu ntara no mu makomine bose b'u Burundi. Tumutega amatwi. Uyu mwaka 2025-2026 twawuhariye kampanye zero enfant mal assis en classe. Mubwinga hamwe cyumvise ntidukeneye yuko uyu mwaka w'ishuri tugiye gutangura uheze tuzosanga hari umwana yicara hasi. Ntidukeneye kuzosanga hari umwana yicara nabi mw'ishuri. Twebwe dufite icyo turiko turakora, mugabo namwebwe nk'abajejwe indero mu ntara no makomine mubwirizwa gufata icyo kibazo mu minwe, mufatikanije n'abarongoye intara n'abarongoye amakomine. Mu ntango z'umwaka w'ishure w'ibihumbi 2025 ushira 2026 niho umushikiranganje w'indero yamenyesha ko uyu mwaka ugiye gutandukana n'imyaka iheze abana bicara hasi mu mashure mu gukurikirana ivyigwa. Haraheze rero hafi amezi 6 atakirahinduka n'uyu munsi. Mu bice bitandukanye by'u Burundi abana baracicara ku ntebe ari bane canke barenga ku ntebe yagenewe abana batarenze babiri mu gukurikira ivyigwa. Tubibaze Xaverien Bazikamwe. Mu mashure menshi, haba mu mashure yo mu bisagara canke mu gihugu hagati, abana b'igihugu babandanya kuba mu ngorane zo kwiga mu mashure atagiramo intebe. Abana bakiga bicaye hasi, aho zibonetse bakicara ari bane canke barenga ku ntebe igenewe abana babiri gusa. Mu gisagara ca Bujumbura cyo kimwe no mu mashure ya ruguru, abarongoye amashure baremeza ko ibikoresho baronswa bidakwiye, mu gihe ibitigiri vy'abana vyo biguma vyiyongera, bigatuma akazi k'abarimu kagorana cane. Ivyo bigatuma umwimbo w'abanyeshure usubira hasi kubera kwiga muri ubwo buryo. Abakurikiranira hafi ikibazo c'indero bakabona ko ibikoresho canke amafaranga atekanije ico gisata bikoreshwa nabi. Hano bakavuga kutagira amatohoza kubikenewe ku mwaka, ugasanga amafaranga atanzwe barabiye kuyatangwa mu myaka yaheze, batitayeho ko inyigisho zahindutse canke abanyeshure biyongereye canke uburyo bwo kwigisha butera byisunga integuro nshasha. Turetse ivyo bibazo by'ubuhinga n'ibikoresho, ivyo bibazo birerekana neza ko ari kibazo c'ubutegetsi butisunga intwari bereye, ikaba intwari rangwamwo ibiturire, kandi ivyo bigakogwa ataco bene kubikora basabwe kugira ngo bisigure. Ingene amafaranga y'igihugu akoreshwa nabi mu gihe yaragenewe gufasha abo bana b'igihugu kwiga biri mu biraje ishinga abakorera mu gisata c'uburezi.
ivyo ahanini bakaba biva ku butungane bw'Uburundi buri mu kwaha k'ubutegetsi bugahinduka igikoresho ca bamwe mu butegetsi ari navyo bituma abasesagura amatungo y'igihugu biberaho mu mahoro. Ariko nubwo biri uko hari abagifite icizere ko uyo mugambi bise Zero Enfant Marasi ushoboka mu gihe woja mu mugambi mukuru wo guhindura itunganywa rishasha ry'inyigisho mu Burundi, ariko kandi bigakorwa ku mugaragaro mbere n'abanyagihugu bose bagahamagarirwa gutanga intererano yabo. Mwishirahamwe Credeje rikorera mu iterambere ry'indero n'iterambere ry'ugwaruka bamenyesha ko ivyashikirijwe na François Habyarimana ngo ari imvugo ya politike. Arsene Arakaza arongoye ikigo Credeje cishinze iterambere ry'indero y'ugwaruka asaba uwo mushikiranganje kugenzura igihugu cose kugira abatariko barashira mu ngiro umugambi bahanwe, bitagenze uko naho uwo mugambi uzopfa nk'indi yose ivuka ari myiza bikarangira ataco ifashije abo yarigenewe. Muzo twakoreye ko mu kigo Credeje cishinze guteza imbere indero n'iterambere ry'ugwaruka twasanze ari imvugo za politike ziteye n'ubwoba, kubera ahubwo uwoca babaza ati mwotwereka aho abo bana baba bicaye neza, kuko twebwe mu matohoza twashoboye gukora mu mashuri atandukanye nuko usanga intebe yategezwa kwicarako abana babiri usanga yicarako 6, 7 gushika kuri 8, ugaca mwumva yuko ibijanye n'ungene abana bakurikirana ivyigwa ntibiba bigishoboka. Hanyuma ibitangaje kandi twebwe tubona yuko ari imvugo atashaka na rimwe leta ifise nuko mwibuka neza mu kwindwi mu 2025 umushikiranganje w'indero yagirishije abiserukira indero mu makomine no mu ntara n'Igitega uwo mushikiranganje w'indero avukamo. Twababwira yuko dufise amasanamu canke amafoto abana bicaye hasi aho uwo mushikiranganje nyene avuka, na nyene akavuga yuko abatsindiye amasoko amafaranga bayivye. Mugaca mwumva ukuntu biteye isoni kubona umushikiranganje yidodomba, umukuru w'igihugu akidodomba mu gihe ugwaruka rw'abarundi ruriko ruragira ingorane zidasanzwe. Bisigura yuko nukuri ivyo turiko turabona nta kazoza kugwaruka kahari, ivyo tubona bashiramo inguvu cane ni ivyo kuvuga ngo vy'ibiswi by'inkona byo kwigisha umugambwe, byo kwigisha akanga mutima ko umugambwe uri ku butegetsi, nayo ibijanye no gufasha abanyeshuri kugira ngo batere imbere nukuri tubona biri kure nk'ukwezi. Tukaba twebwe dusaba yuko nukuri niyo abakeneye kazoza kugwaruka, niyo abakeneye kazoza k'abana bikubita gashi ivyo bintu bihinduka, intebe zigugwe, aya mafaranga niyo aba yaratanzwe abatwaye amafaranga bahanwe bakurikiranwe n'ubutungane, hanyuma ubushikiranganje bufata ikibazo mu minwe kugira ngo ugwaruka rw'Uburundi ntirugigwe ibikoresho, kugira ngo ugwaruka rw'Uburundi ntirugigwe imvugo za politike, basegereza ko abagomba gufasha ico gisata c'indero. No kuvuga dusanga cane cane banabivuga izo mvugo kugira ngo baronke amafaranga babandanye bayajya babwira amakungu babafasha, ariko atakintu na kimwe ariko bashira mu ngiro. Kenshi ndetse n'imisi yose ibiro by'amarishika hagiye imbere indongo zatarizo abanyagihugu barahenderera. Hagati y'umuhango w'abategetsi b'igihugu hamwe n'ukuri kubibera ku rubuga haracari byinshi byo gukora kugira abanyeshuri umwe wese ashobore kwiga mu buryo bwiza bubereye. Ikibazo umuntu yobandanya yibaza ibyashikirijwe n'umushikiranganje w'indero hoho bizoshirwa mu ngiro imbere y'isozerwa y'umwaka w'ishure. Tubihange amaso. Nino hano duce dusozera kino kiganiro ku isoko, ndabahe isango ku munsi wa gatatu uza naho butaha. Cyari kiganiro ku isoko. Arakoze mugezi wacu Bertrand Gedakuriyo. Nino ngaha amakuru twateguriye duciye cyasozerako. Abanyenguruke mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kugakurikira. Ashimira kandi bagenzanje umwese uco afashije kugira n'amakuru ashobore gutorokanywa. Abimo by'ivyuma nabo nyene ndabakengurukiye. Yakunyuhire bishikashikiza ana makuru nkaba ndabasezeye tabifuriza kugira amahoro y'Imana.